Nshuti namwe bagenzi mukurikirana ibiganiro vyacu turabaha ikaze mu kiganiro Tera Imbere. Ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Haruhande y'ibikorwa vyo kubungabunga amahoro n'umutekano, igipolisi c'u Burundi naco nticatanzwe mu kurangura n'ibindi bikorwa vy'iterambere, aho twovuga ubworozi, uburimyi ndetse n'ibindi. Sayagana Burundi kanya burunga urikirezi gihugu ciza uraberewe mubawe mutima wa Afrika utekana bose hey Burundi reka nkujyage nsemerere gose n'amakunga vyumve uri gihugu ciza uteye igomwe. Mu kiganiro cacu c'uyu munsi tubashikana neza na neza mu ikambi y'igipolisi kijejwe gucungera inzego gapi, aho muri iyo kambi haranguwe ibikorwa bitari bike vy'iterambere nko korora amafi, korora inkwavu hamwe rero n'uburimyi. Igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano kimaze kwishikira muri iyo kambi caraganiriye na General de Brigade de Police Muyenga Alexandre asanzwe arongoye iyo kambi ya gapi, aho yatuyagiye ko ico ciyumviro cavuye kwimirizwa ryakozwe n'indongozi, aho indongozi zafashe iya mbere mu guhimiriza abene gihugu bose gukora ibikorwa vy'iterambere, kandi ko ivyo bikorwa ngo bamaze igihe kitari gito babikora, ngo kandi biragira akarusho ku bapolisi asanzwe arongoye. Iciyumviro ho cavuye si kure gose kuko abakuru bama babimirije yuko tutokwama tureza amaboko twishinga ivyo tugaburirwa dufate n'igipolisi canke ivyo leta iduha, mugabo bakadusaba yuko bakaduhimiriza yuko twokora ibindi bikorwa byo kwiteza imbere. Mwiyo ntumbero rero natwe twafashe iya mbere kumva ko kamo cane cane kari n'icubahiro umukuru w'igihugu, tuvuga tuti ni vyiza yuko natwe ko dufise ikibanza gikwiye yuko twogira ico dukoze, duca dufata umugambi wo korora amafi, kandi turabona yuko umwimbu wamumeze neza. Suno musi gusa twimbuye mu mwaka twimbuye, kandi birazana akarusho kubaho kw'abapolisi bacu. Twamaze igihe kitari gito ikigo kuba tugikora, novuga yuko ngira nibuka neza mu 2017 canke na 18 ivyo bikorwa twarabikora, gusa kubera hari hakiri mu ntango atana abahinga bakwiye twari bwaronke umwimbu w'ico gihe wagenda umeze nabi, baronka umwimbu muke, ariko novuga yuko kino myaka ine tumaze umwimbu umeze neza. Imbuto nazo turafise abahinga bakorana bo mu burimyi n'ubworozi, nibo baduhana proposition y'izo twotera uko zoba zimeze, nibo rero babidufashijemo bikaba bimeze neza gushika no munsi. Ubwoko bw'ifi novuga ati ni bubiri, ni izo twita isomvyi be nizo twita amatilapia, ni ubwoko bubiri bufise. Ngo naho biruko muri ico gikorwa c'ubworozi bw'amafi, intambamyi ntizibuze ngo nk'ibikoko bishobora gutera ayo mafi boroye, ariko ngo ibindi vyose bimeze neza. Intambamyi ntizibura nkuko umugambi wose iyo ukoze usanga hashobora kuba intambamyi, mugabo kenshi sinovuga ngo ni intambamyi nyatambamyi, haraho bishika hakaza nk'ibikoko bigatera bikicamwo nkeyi, tugize imana tukabibona hakiri kare tukabihaburikira navyo ivyo bikoko bikagenda. Izo nizo ngorane novuga nyamukuru, nayo ibindi ni ibintu bisanzwe kuko imfungurwa zavyo tukazironka. Si nk'ibi ari nk'amashu yasigaye, hari
ivyo tugura ku isoko imfungurwa zavyo ivyo byose urumva turabironka nta ngorane. Twaraganiriye kandi na Colonel de Police Minani Janine ajejwe intwaro n'ivy'ububiko muri iyo kambi ya Gapi, nawe yaratuyagiye ko umwimbu bakura muri ubwo bworozi bw'amafi ngo bifise akarusho katari gato ngo kuko ayo mafi baca bayahereza abapolisi bakayafungura, nayo ngo kubijanye n'intambamyi yaratubwiye ko atantambamyi zigeze zibonekeza ngo kuko nta ngwara yigeze itera ayo mafi. Umwimbu dukuye ngaha tugaburira abapolisi bakamererwa neza, harimo akarusho kuko iyo twimbuye barafungura bakanezerwa. Kuva dutanguye korora aya mafi nta ntambamyi n'imwe twigeze tubona, nta ngwara n'imwe yabonetse, gushika twimbure meze neza. Haruhande y'ubworozi bw'amafi ngo ntibahengeshanije gukora n'ibindi bikorwa vy'iterambere nk'ubworozi bw'inkwavu ndetse n'uburimyi bw'ibiterwa bitandukanye. Ivyo byose ngo bikaba vyisunga wa mugambi w'igihugu wo gushika ku mbonakazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Hano mu kambi twicaye tuvuga ngo twindira iby'ubushikiranganje mu byo bugejwe harimo umutekano boza baratugaburira gusa, ariko natwebwe twaravuze tuti duhaguruka nk'abandi banyagihugu tugira ico dukoze kubera imigambi y'igihugu tuzokwishigikira kandi ntitwoyishigikira ku karimi gusa, ariko twayishigikiye mu gushira mu ngiro ivyo dusabwa n'abaturongoye. Ubu rero twarafashe umugambi wo korora inkwavu, ubu novuga ati niho tugitangura tugeze nko kuri 30 na zingahe, ariko turabona yuko ubu zatanguye kuvyara, biboneka yuko mu mezi make igitigiri kizoba congerekanye. Havuye ubwo bworozi bw'inkwavu twarashizemwo no kurima, ko kenshi burya uburimyi bujana n'ubworozi. Twararimye hamwe kandi ubwa mbere uko vyahora bikorwa wasanga novuga ati bari tubo individuel abantu bakora, abapolisi bakora, ugasanga umuntu yagize akibare kiwe yarimye yagize iki, mugabo tuvuganye n'abakurira bavuze tuti ifo yuko imirima yose imirima rusange ibibonetsemwo nk'umwimbu abapolisi bose bashobora kubisarura. Niho mubona rero nk'ubu twavuga tuti ibigori murabibona bimeze neza, ibigori bivuyemwo tugashyiramo ibiharage, ugasanga rero hari nk'akarusho kiyongerako turavye ku byo tuba twagaburiwe n'ubushikiranganje, natwe tuca dusahiriza muri ibi bindi tuba twakoze. Muri make novuga rero ati ubworozi turabukora n'uburimyi tukabukora. Navuze ati twavyumvise kare kuko uravye umwimbu dukunda kuhakura si mubi. Biboneka rero yuko natwebwe mu mugambi wa leta w'imbonakazoza y'ibihumbi 2040 Uburundi bwifashe 60 buteye imbere, turabona yuko iyo mbono natwebwe twaramaze kwitanga. Aha turarima birimo turatera ibigori nkuko mubibona ngaha, harimo n'ibitoki, turakora ibikorwa nyene turatera ibifungurwa nyene bitandukanye kandi turahindura. Iyo dukuyemo ibigori turashiramo ibiharage, gutyo tukaza turahindura imbuto. Turafise ubworozi bw'inkwavu, iyo umuntu ariko arakora biruta kwicara nta naho bihurira. Rero iyo mbono ni nziza kandi natwe turimo mu kubikora turashigikiye iryo terambere kandi turizeye ko bizorushiriza kugenda neza kuko dufise umwete wo kubikora. Ndagukunda
ndagukunda Burundi gihugu c'amavukiro ndeka ndakwiginagure we mwiza horana iteka ndagukunda Burundi gihugu c'amavukiro ndeka ndakwiginagure we mwiza horana iteka we wambaye byinshi wambaye ubutore n'ibanga wambaye ubutwari zo gutera iteka ndaguhaye impundu zo gushima imyaka buraro n'uburamuko zo guhaye imyaka we wambaye byinshi wambaye ubutore n'ibanga wambaye ubutwari zo gutera iteka ndaguhaye impundu zo gushima imyaka buraro n'uburamuko zo guhaye imyaka ndagukunda Burundi gihugu c'amavukiro ndeka ndakwiginagure we mwiza horana iteka ndagukunda Burundi gihugu c'amavukiro ndeka ndakwiginagure we mwiza horana iteka ndagukunda Burundi uzokwama ku mutima ndagutera iteka mu bikorwa wamutera imbere nk'umuzinga nzokwibuka iminsi yose ko ari wewe wanyibarutse wampaye kujya no kuryama niwe buhibwe bwanje ndagukunda Burundi gihugu c'amavukiro ndeka ndakwiginagure we mwiza horana iteka ndagukunda Burundi gihugu c'amavukiro ndeka ndakwiginagure we mwiza horana iteka ndagukunda Burundi gihugu c'amavukiro ndeka ndakwiginagure we mwiza horana iteka ndagukunda Burundi gihugu c'amavukiro ndeka ndakwiginagure we mwiza horana iteka ku bwa Colonel de Police Mirani Janine ajejwe intwaro n'ivyubiko muri yo kambi ya Gapi ngo hambavu y'akazi ko gucungira inzego bajejwe ngo nivyo bikorwa biraborohera ngo kuko mu kazi kose umuntu aramenya ukuntu yitunganya ngo bakaba bifuza ko ivyo bikorwa bovyagura aho mbere yaciye anasaba ko bafata mu mugongo muri ivyo bikorwa ngo nko mu kubarosa abaganga bashobora gukurikirana ivyo bitungwa. Ego biratworohera cyane kuko mu kazi kose umuntu ari gutunganya gategura umwanya na cyane cyane ko tubikora muri urya mwanya w'ibikorwa rusange wo gutegura isuku hariho nk'urya munsi wa gatandatu tuba dujerewe gutegura ikambi neza uwo mwanya turashobora guca dutegura n'ivyo bikorwa kuko nawe ari ibikorwa rusange mu bindi turifuza kubandanya ibi bikorwa twari dusanzwe twaratanguriyeko kandi tukifuza no kwagura turifuza gushiramo n'ubworozi bw'inkoko cyo nico tumaze kubona twokongera saba ko dufata mu mugongo badushigikira cyane cyane ari ubuhinga babona bodushigikira bakabutuhereza bakabutwereka no mu kuduha abaganga bashobora gukurikirana ubwo bworozi na cyane cyane ubw'inkwavu turakeneye abaganga cyane turabona tumaze kubona ko zigiramo ikibazo turahakenera abaganga kumbure n'ibi by'amafi nyene abaganga babafise ngo dufasha kuko
tuba tubikeneye. Eka na bamwe mu bapolisi barangurira imirimo muri iyo kambi ya Gapi twayaze baratuyagiye ibitari bike mu bikorwa vy'iterambere birangurwa muri iyo kambi ngo bisunze ivyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu yavumereye ko umunwa wose uronka ico ufungura n'umufuko wose ukaronka amafaranga. Ivyo rero ngo bikaba bibafitiye akarusho katari gato ngo kuko ivyo bikorwa baheza bakaja no kubirangura mu miryango yabo. Ibikorwa by'iterambere turangura ngaha mu ikambi nyene icubahiro umukuru w'igihugu yavuze rimwe twumva gatanu. Hama duca turaja kwijambo nyakubahwa umukuru w'igihugu yavuze yuko umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose uronka ico ubika. Rero ni navyo kurima ivyo kurya ngira ngo murabona ibigori ndasinzi ko mwafashe ama image ngaho. Turafise imirima y'ibitoki, turafise amafi ngaho, turafise ubworozi bw'imbata ngaho, inkoko murumva ko ziriko zirabika. Ivyo byose ni ivyo muri rusangi tworore ngaha mwino kambi. Rero hari hakarusho gasumbirije kuko ngaha hari muri découverte ngira murabiza baciye. Ubu murabona ko imirimo itotahaye, ibiti bitotahaye, irengarenga, ibigori, ivyo byose ni amateke arahari ngaho oye. Ivyo byose ni ibintu tubona yuko vyaje arakarusho kandi bituma umupolisi wese ahari mu bapolisi bato bato bumvise ijambo mukuru avuze baca barifata nkama kuko twese dutera dupansiyona dutera tugenda kugira ngo nitwashika muhira ivyo dukora ngaha sinumva ko tworora tukarima ari byo duca tugenda muhiri wacu tukabikora n'ubu tukabihimiriza tukiri ku kazi kugira tuzosange dutaha ahantu hameze neza hari byo dushika dufungura. Nuko cyane biradufitiye akamaro kubo nko bijanye no korora amafi, inkwavu, inkoko ndetse n'imbata. Imbata turarya amagi, inkwavu nazone ziratugira akamaro kuko turaronka umwavu wo gushira mu turengarenga kuko ngaha turafise n'uturima imbere y'inzu. N'amafi aradufasha tukayafungura no mu miryango iwacu aho tubaye turabishira mu ngiro tugatunga na twebwe udutungwa duto duto. Akaba rero baciye bahimiriza abandi bapolisi ndetse n'izindi ndongozi zo mu yandi makambi ko bokwijukira ivyo bikorwa kandi ko boheza bakaza barabikora mu miryango yabo. Abapolisi ico tubasaba nuko ntaryo imisi yose bokwama bakurikira ijambo barivuze nyene mbono avuze nyakubahwa umukuru w'igihugu akibivuga ndetse na twebwe ico twiyumviriye kuko kurima bikiza inzara nta muntu ushobora kugira inzara. Tubahimiriza bose ko boja ku kivi. Turabahimiriza kubikora na cane cane ko tubikora babona kandi bakanezerwa bakanatubwira ko bagiye kubikora mu miryango yabo. Turizera ko nabo mu miryango babikora kuko duhora tubona bibanezera ndetse iyo tubasabye nk'ivyo badufasha bakabikora bikatwereka ko hariho umwete wuko ibyo dukora biriko biragenda neza kandi biriko birabashikira. Turabona ko ni mu miryango yabo bishobora kubafasha. Tera kamo abandi na cyane cyane n'abagenzi bacu bashaka kandi makambi ko bovyijukira bakabikora kuko icambere ku mupolisi biragarukana morale, biragarukana ko inyuma yo gukora igipolisi hariho n'ibindi bikorwa tuba dukeneye bishobora kudushigikira kaboneka ko tuticaye. Notera kamo rero n'abandi kugira ngo bavyijukire bumve ko biri mu bikorwa by'iterambere na cyane cyane ko bishika kuri ya mbono dukeneye y'iterambere umuntu wese agakura amaboko mu mpunzu agakora. Erega nivyo tuvuga tuti ubana na sune ugasubira nawe ushobora kugenda kwigisha ivyo nawe utari gukora kuko uvuze ati amikambi turorora mugabo gaca biherera ngaha oya ahubwo nabo nyene turabibasaba iwanyu genda mugerageze ari wagakwavu kamwe ari impene imwe ari inka wo bikundiye mugabo ndazi yuko kandi benshi baravyumvise iyo baba iwabo benshi usanga uwo mugambi nabo nyene bawukurikira. Inshuti namwe bagenzi mwese mwariko muradukurikira aha niho ikiganiro cacu c'uyu munsi kigarukiye nawe ubutaha.
sayagana Burundi